muca mwumva nk'umuntu ashoye ibidandazwa by'ibihumbi 50 bakaca bamurihisha ibihumbi 100 bya redevance informatique yuko uwo muntu ataba yoroherejwe mu kazi. Nitwa Emmanuel Kagishe, nkaba nasabwe na projet ijejwe koroca ubudandazi hagati y'igihugu ca Kongo n'igihugu c'u Burundi, ko no bafasha gushiraho amategeko ahuye kandi yorosha urudandazwa ndengambibe hagati ya Kongo n'u Burundi, bijanye n'amasezerano u Burundi ivyo bihugu bibiri vyagiraniye. Uda muri ico cigwa naranse umwanya wo kuja ku mbibe u Burundi buhana na Kongo, ndaraba amategeko yose ajejwe urwo rudandazwa, ndavugana n'abakora urwo rudandazwa, ndabona yuko hakiriho intambamyi zitari nke zijanye n'amategeko atorosha urudandazwa ndengambibe, atuma umwanya abadandaza bamara uba munini cane, amategeko agatuma hari ibiciro amahera menshi atangwa kugira ngo urwo rudandazwa umudandaza ashobora gushikana ivyo bidandazwa muri Kongo canke abizane mu Burundi, hakaba kandi n'ingorane z'ingene bikorwa ku mbibe bitwara umwanya munini cane kandi bigora abadandaza batari bake. Mu cigwa twagize tumaze kuraba izo ngorane zose ziriho ku rudandaza ndengambibe hagati ya Kongo n'u Burundi, twaragize ivyiyumviro duterera twerekana ingene ayo mategeko yose atorosha urudandazwa yohindurwa, hanyuma hagashirwaho amategeko amwe ahuye hagati y'ivyo bihugu. Amategeko yo mu Burundi akaba asa nayo mu gihugu ca Kongo kandi ahuriranye n'ayandi mategeko mpuzamakungu amaze kwerekana yuko ashobora korosha urudandazwa ndengambibe gusumba. Dufate nk'akarorero k'itegeko rijanye n'amahera atozwa n'ikigega ca leta, baheruka gufata ingingo yuko umudandaza wese ashora ibintu mu gihugu ca Kongo ariha ico bita redevance informatique, amahera ajanye n'ubuhinga bwa none, bayakura ku 10,000 bashira ku 100,000. Muca mwumva nk'umuntu ashoye ibidandazwa by'ibihumbi 50 bakaca bamurihisha ibihumbi 100 bya redevance informatique yuko uwo muntu ataba yoroherejwe mu kazi. Hama turavye kandi n'impapuro zisabwa kugira ngo umuntu ashobore gushorera abadandazwa bato bato bashobore gushorera ibidandazwa vyabo muri mu gihugu c'ikibanyi ca Kongo, impapuro zikoresha ni impapuro zigoye kuronka. Rero twariko turakora kugira ngo twerekana ko hoshiraho impapuro zorohejwe nk'ayo bita ama certificat d'origine simplifié, kugira ngo abadandazwa bato bato bashorera mu gihugu ca Kongo bashobore koroherwa. Ntanze ko rero tubiri mugabo nari gutanga n'utundi twinshi c'ivya sabwe kugira ngo urwo rudandazwa rworoshe.